Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu n'umwanya w'amakuru agezweho tugiye kwibanda mu butungane hamwe na politike, ntuze gucikwa. Reka tutangure tubaramutsa hamwe mudukurikira mu bice bitandukanye bigize igisagara ca Bujumbura, ibigize igisagara ca Gitega, abari mu zindi ntara irya nino mu gihugu c'u Burundi, abari mu bice bitandukanye mu bihugu bihari bibe n'u Burundi, abari ku mugabane wa Afrika mu gice c'ubuseruko, ic'ubumanuko, ic'uburengero hamwe n'uburaruko, tutibagiye n'abandi benshi badukurikira mu bice bitandukanye vya kure kw'isi harimwo Amerika, Aziya, Australia hamwe n'Uburaya. N'umwanya rero w'ayandi makuru agezweho. Ryavuzwe riratashe. Florian Irangabiye ahejeje gusohoka ibohero rikuru rya Bubanza, hari isaha 11 n'igice zo kuri uyu mugoroba. Turaza kubagezaho uko vyari vyifashe ubu rero, ariko aridegembye, akaba yagize abantu benshi yadondaguye ko ashimira cyane, tukaza kubagaruka kuko ngo bagiye bamufasha ibintu bigiye bitandukanye, buri umwe wese nico yamukoreye hakiriye mu ibohero aho yarapfunzwe amaze imyaka 2. Tukaza kubigaruka ko nkuko yabitangaje. Irekurwa rya Florian Irangabiye ndetse no guhabwa imbabazi rero rikaba ryakiriwe neza n'impande zose, kuko si kenshi abantu baronka ingingo y'ubutegetsi bw'u Burundi gashimwa na bose, cane cane abo muri CNDD FDD. Nabo rero bakaba bashimye irekurwa rya Florian Irangabiye. Hari ikinyamakuru ikiriho nico cagerageje gusukamwo mabisi, tukaza kubabwira rero ivyari bibaye, tukaza kugaruka ku biriko biratangazwa kandi n'abaharanira agateka kazina muntu batahengeshanyije kumusabira ko yorekurwa. Nabo rero bagira ico bifuza, ariko bagatangaza ko biryoshe kubona ngiye abarundi nka bose bahurije ku kintu kimwe, ngo bikaza bisumbirije ngiye abarundi bose bagwaniye ukuri n'ubutungane. Ngo ni ibihe vyiza rero vyibutsa ko abarundi bose ari bene Burundi kandi basangiye indoto y'iciza. Turaza no kugaruka kandi ku cateye Varisito Ndayishimiye gufata iyo ngingo yo kurekura Florian Irangabiye. Bwe rero hari hashize imyaka 2 afunzwe kandi yari nahawe n'igihano c'imyaka 10 mu munyororo. Fyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe canke abandi badukurikira kugira ngo bamenye ibiba kandi tuba tubagezaho. Turabahaye ikaze rero ntuze gucikwa. Ivyishimo ni vyinshi cane, akamwemwe ku maso ya Florian Irangabiye. Ni mw'isanamu yagaragaye kuri uyu mugoroba mu gihe yarahijeje gusohoka ibohero rikuru rya Bubanza, hari isaha 11 n'igice. Kuva rero Florian Irangabiye umenyesha amakuru yafunzwe avuye mu gihugu c'u Rwanda muri 2022 aridegembya. Mu vyo rero yatangaje, akaba yavuze ko ata muntu n'umwe yifuriza gusubira aho yavuye naho yoba umwanzi wiwe kuko ngo yahabonye. Ubu rero akaba yagisohoka ibohero rya Bubanza, ndetse ashimira Perezida Evariste Ndayishimiye kuba yamugiriye ikingongwe. Akaba rero yashimiye ubumwe bwa Buraya butigeze buhagarika kumuvugira. Akaba yashimiye rero abaharanira agateka ka muntu hamwe n'amashirahamwe yigenga y'abarundi canke ayo hanze nka Amnesty International na Reporters Sans Frontières. Bose rero bagerageje kumusabira ko yorekurwa. Akaba yashimiye umurwi CNDH wamubaye hafi hamwe n'abandi bose bamushigikiye. Irekurwa rya Florian Irangabiye rikaba ryakiriwe neza n'impande zose, nuko rero vyari vyitezwe. Amashirahamwe haranira agateka kazina muntu y'abarundi n'ay'abanyamahanga akaba yanejejwe n'iyo ngingo yo kubabarira no guha imbabazi Florian Irangabiye. Amashirahamwe y'abamenyesha amakuru akaba yashimye. Abaryango ba Florian Irangabiye bo bakaba biruhukije. N'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi rero yakaba yatanguye kumenyesha ko inezerejwe n'iyo ngingo yo kurekura Florian Irangabiye. Tutangurire ku CNDD FDD nabo bashimye irekurwa rya Florian Irangabiye. Hari uruhande rero rutari rumenyerewe ko rwiginire kurwa ry'uwo intwaro iba yise umwanzi w'igihugu. Ingingo igishirwa habona abategetsi imbonerakure zahora zitukana ibimenyesha amakuru vya CNDD FDD, bamwe mu baserukizi Burundi mu makungu, amashirahamwe yegamiye CNDD FDD, iyo mirwi yose yarihutiye guhimbaza ino ngingo
Varisito Ndayishimiye yoba yafashe yo guha ikigongwe Florian Irangabiye ndetse akaba asohowe ibohero. Umushikiranganji Robert Shingiro akaba yagize ati imbabazi zirorosha kahise ziraryosha kubu zitanga n'ivyizigiro vy'akazoza. Umuvyeyi yama ari umuvyeyi. Uzire Gatore rero avugira President Ndayishimiye nawe akaba yamamaje ikigongwe c'umuvyeyi. Hari Dr Benjamin Ndagijimana aserukira Burundi muri Sahara Occidentale yatangaje ko ari umunezero udasanzwe ko awufise kubera irekurwa rya Florian Irangabiye, aca asaba Bikira Mariya kubandanya arongora President Ndayishimiye. Imbonerakure Joseph Nkunzimana ikunze gutyotsa abatavuga rumwe n'ubutegetsi nayo ikavuga ko yasanze President Ndayishimiye ari umugabo w'ijunja n'ijambo kubera irekurwa rya Florian Irangabiye. Ikinyamakuru Intumwa ca buri Nyamitwe Terence Ntahiraje aserukira Burundi Buruseli mu Bubiligi, Everine Maniragabazwi mu mvugo ikarisha ityoza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ishirahamwe ry'abadiaspora begamiye CNDD-FDD, Ambasaderi Christine Nina Niyonsavye, bose rero bari mu mirwi yaraye inezerejwe cane n'ingingo ya President Ndayishimiye yo kurekura Florian Irangabiye. Hari n'abandi benshi rero bayivuze ko akaba ngari ibintu vyiza cane. Muri uwo munezero rero wabonetse ku mpande zose, ikinyamakuru ikiriho gisanzwe cegera iperereza nico gejeje kugerageza gusukamo umwabisi. Ico kinyamakuru kikabagira kiti nimwihende ngo Florian Irangabiye yatsinze ubutungane bwamuciriye gufungwa imyaka 10 ahawe imbabazi, ariko azoguma ari waciriwe gufungwa iyo myaka. Ikiriho rero ico kinyamakuru kikaba cibutsa ko Florian Irangabiye adafise uburenganzira bwo kwitoza canke bwo gutora muri 2025. Niyo bose rero ngo banezerewe ngo ntihabura Musendede yifutsa ko intwari itanezezwa n'umwigeme iyo w'abarundi. Igitangaje kandi kizwi nuko nyene kiriho Donatien Ndayishimiye ari mu baganira na President Ndayishimiye ku buryo kenshi vy'ikiro kivuze bifatwa ko ari vyo vyiyumviro President aba adashaka kwivugira wenyene. Kirero gihambaye kiri mu butumwa bw'ikiriho nuko mu gihe vyoshika President Ndayishimiye agatanga imbabazi ku banyapolitike ataburenganzira bazoba bafise mu bijanye no gutora canke kwitoza. Florian Irangabiye rero nta n'ivyo we yari abasavye muri 2025 kubishimika ko rero ngo n'ubutumwa buhawe abandi. Hari umuririmbyi wagize ati warurihe. Niyo ndirimbo rero ngo y'abanyarwandakazi Knowless Butera abaza umukunzi wiwe ati mbega imyaka yose warurihe. Yari anezerejwe n'urukundo rwisha abonanye umukunzi wiwe atangura kwibaza ingene atamuronze kare. Pacifique Nahazwe rero akavuga ko abonye urukundo rudasanzwe rw'abasengi banezerejwe n'irekurwa ry'impahazwa, yatanguye kwibaza ati mbe yemwe ngo mwakora hehe ko twari twarababuze tukigwanira Florian Irangabiye ngo arikurwe ntimwigeze muvuga kandi ijwi ryanyu ryari gufasha cane, none mwari hehe gabakunzi bacu. Niko Pacifique Nahazwe yoba yatangaje. Ariko rero ngo ntaco bimutwaye, impahazwa ni nyinshi cane ziri no mu babohero. Pacifique Nahazwe rero akavuga ati mwodukundira mukifatanya natwe gusaba ko Emilienne Sibomana arenganurwa akarekurwa, kumumenyesha makuru Sandra Muhoza arenganurwa akarekurwa, ko abahejeje umunyururu nka Colonel Dieudonné Dushimagize batazira gangi bose borekurwa bagataha. Mwodufasha kugira ngo abafungiwe ivyiyumviro vyabo vya politike cane cane abanywanyi ba CNL na MSDB n'abiyamirije ikiringo ca gatatu nkuru nziza borekurwa bagataha. Mwodufasha kugira ngo abafunzwe vy'agateganyo ku karenganyo nka muganga Christophe Sahabo borekurwa bagataha. Akamaramaza k'ifungwa rya Christian Butoyi amaze imyaka 10 atanaburanijwe kuhagarara. Ko Pacifique Nahazwe yabajije rero abo bose bigimye urekurwa kwa Florian Irangabiye. Biraryo rero ngo kubona y'abarundi nka bose bahurije ku kintu ngo bikaza bisumbirije ngiyo bose rero bagwaniye ukuri n'ubutungane. Muri nibihe vyiza vyibutsa ko abantu bose ari bene Burundi kandi ngo basangiye indoto yiciza. Umenyesha makuru Florian Irangabiye rero yari ikimenyetso gihambaye c'intwaro ya Dogora duhuje mu Burundi, akaba yarahagaritswe n'iperereza kwa 30 kwezi k'umunani 2022. Iperereza rero ntiryigeze rishobora kwerekana icaha yakoze, ryamusambishije ku bintu vy'agacamutwe bitigeze binavugwa mu nyuma muri sentare. Iperereza rero ryanagaragaje kumusinyisha ku nguvu dose atazi. Florian ararahira gusinya atabonye ibirimo. Muri ubwo butwari Florian yakijije benshi kubera iyo dosiye
yoba hari yo kwambika ibara abandi benshi. Ageze imbere ya sentare rero Florian Irangabiye ntiyigeze akurikiranwa kuva yabajijwe mw'iperereza, ahubwo parike yadukanye ibindi vyaha bitagira ifatiro na ritoya. Abacamanza rero bakaba baramukatiye n'umunyororo bo nyene bariyemerera ko ingingo yavuye ahandi. Babonye rero urubanza ruza rwanditse barasinya, kuko abacamanza Florian rero ari uwo kurekurwa gusa, niko rero kumushirako icaha kidasiguritse neza mu gitabo mpanavyaha c'Uburundi. Itegeko ry'umukuru w'igihugu nomero 100/144 ryo kuwa 14 ukwezi k'umunani 2024, Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko yakuyeho ibihano vyose canke remise de peine totale biri kuri Florian Irangabiye. Rero n'ububasha umukuru w'igihugu asanga muri grâce présidentielle mu gihe munyororo yarangije inzira zose ziyungururizo. Ubwa mbere Perezida Ndayishimiye rero akoresheje ububasha, kuko no ku wa 24 Kigarama 2020 Perezida Ndayishimiye yakoresheje ubwo bubasha ku bamenyesha bakuru bane bw'inyamakuru Iwacu Burundi bari bamaze imisi 430 bafungiwe gusa. Ingendo ariko iramenyerwa hano si yindi vugira ubusa rero ubumenyesha makuru canke uharanira agateka kazina muntu, amasentare akamuyirenganya izuba riva, amashiramwe n'amakungu rero bagasemerera. Hanyuma mu kiringo kiri hagati y'umwaka n'imyaka n'ubutegetsi bukinga ingene bumurekura mu ngingo rero iboneka nk'umutima mwiza iheze igahimbazwa mw'isi yose. Hamwe rero bica mu ngingo y'umukuru w'igihugu, harimo abamenyesha makuru ba Iwacu, umumenyesha makuru Florian Irangabiye. Ahandi rero bica mu ngingo z'amasentare cane cane mu gisata ca gasamburamanza, harimwo Germain Rukuki. No kuvuga rero ubutegetsi bwonyene burarenganya umuntu cese, bukongera rero bukarondera no guhimbazwa ngo bwamurekuye nyuma y'imyaka y'akarenganyo. Abazi Florian Irangabiye rero bazi nk'umukenyezi w'intwari. Pacifique Ninahazwe rero akagira ati ndashaka nkeza bivuye ku mutima umenyesha makuru Florian Irangabiye mu myaka 2 amaze mu munyororo. Umukezi yarabaye intwari idasanzwe, regishe rero yakoze bitavuzwe musikihekiranya ko hari abanyororo benshi bahorana bazumva umengo babatwaye umuvyeyi. Nyifato Florian Irangabiye ngo yagize mu munyororo ngo irazwi ku bantu babiri gusa, hari Mutama Petero Claver Mbonimpa n'umushinga amateka Fabien Banciryanino. Bano rero mu bihe vy'amagorwa yabo berekana umutima wo kutitaho ivyabo nyabona, bakitwararika amagorwa yabo bari kumwe ngo si benshi cane mw'isi. Florian Irangabiye ngo yagize kudahemukira abandi mu kwanka gusenya ivy'iperereza ryamutegetse, yongera yitaho n'ubuzima bwa bagenzi be mu munyororo ngo ni intwari. Duhera heje rero nuko ng'impazwa zisigaye mu bohero ari nyinshi, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye nubwo afashe ingingo nziza ngarashimirwa cane, ariko kandi bakanamusaba kurekura n'izindi nzirakarengane nyinshi cane. Intwaro yiwe iboshe ku gahodoro, ngo baramusavye ko yerekura abantu bose bahejeje iminyororo bakatiwe na sentare, ngo nishobora no kumvikana ingene umuntu aheze umunyororo akongera akamara indi myaka afunzwe. Akarorero rero gakunze kugaruka ko ni Colonel Dieudonné Dushimagize batazira gangi hagera kwiza imyaka 3 mu bohero rya Bubanza yarahejeje umunyororo. Ngo turasavye umukuru w'igihugu arekura umenyesha makuru Sandra Muhoza afungiwe ubusa. Sandra Muhoza rero akaba yarafashwe anyurujwe muri Namukizeze mu kibanza yari yahamagawemwo nk'umumenyesha makuru. Bana yaratabaye ku munota wa nyuma mu gihe Sandra Muhoza yari yamenyeshejwe ko aza kwicwa. Nta caha na kimwe Sandra yakoze, ndetse ngo ntibinazwi nuko nawe bazomurindiriza imyaka imanza z'akarenganyo hama akabona guhabwa ikigongwe. Ari abariko barasaba Perezida Ndayishimiye ko arekura abantu bose bafungiwe kuba biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, nk'uko na sentare Afrika y'ubuseruko yemeza ko ico kiringo cahonyoye ibwirizwa shingiro. Ngo rero Perezida Evariste Ndayishimiye bakanamusaba ko arekura indiri z'abanywanyi ba CNL bafungiwe ubusa. Ngo yataye n'isoni kubona imyaka 10 igiri kwire Christian Buto yafunzwe ataburana, yagizwe icaha bizwi neza ko atakoze kandi bizwi neza ko agwaye mu mutwe. Ngo n'icobahero Evariste Ndayishimiye nk'uko bikoze kuri Florian, ngo bikorera impazwa zose bifungiwe ubusa. Tukaba dukeje rero Florian Irangabiye n'abakonoze kumushigikira. N'ubutumwa rero twamugenera kuri imbonesha kuri Hejuru TV. Pasoni Florian Irangabiye habaye intwari n'amagorwa n'akarenganyo ntivyaguhinduye. Turagukeje cane, Imana ikwirure kandi ikugururire imigisha myinshi muri kazoza.
Pacifique Nazwe rero akaba yakeje radio Igicaniro tegeze hagarika no kuvugira Florian Irangabiye akizero n'amashirahamwe y'abarundi n'amashirahamwe y'abanyamahanga atadohotse mu gusemerera yerekana akarengane Florian Irangabiye yakorewe wo wese rero ico yakoze ngo yinzira akaringanire irekurwe ndamwifurije uwo mugisha. Nuko rero twari twabateguriye ivya Florian Irangabiye muri uyu mwanya rero ahejeje gusohoka ibohero rikuru rya Bubanza hari isaha 11:15 tubibutse ko rero kuva ubuyidagemvya akaba yashimye President Ndayishimiye ubumwe bwa Buraya butigeze buhagarika kumuvugira yashimye baharanira agateka ka muntu amashirahamwe yigenga y'abarundi canke yo hanze nka Amnesty International na Reporters Sans Frontières akaba yashimye no mu CRDH bamubaye hafi hamwe n'abandi bose bamushigikiye. Florian Irangabiye rero akaba yavuze ko atanumwe yifuriza gusubira havuye naho yoba umwanzi wiwe. Niko rero byoba vyifashe muri uyu mwanya tubakengurukire cyane ko mukurikiye aya makuru sabe kandi ntimuze gucikwa n'ibindi bitandukanye tuza kubagezaho muri uyu mugoroba. Ye nimbonesha kuri Hejuru TV Imana ibahezagire.